Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano urongoye ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu risanzwe riraba ivy'iterambere PNUD, aho yaraje kubonana n'umukuru w'igihugu kugira ngo barabire hamwe ivyerekeye imigenderanire isanzwe hari hagati y'iyo shirahamwe n'u Burundi, imigenderanire ihagaze cane cane ku bikorwa vy'iterambere iryo shirahamwe risanzwe rishigikira. Kabaye akaryo keza kuri uwo mushitsi wo kwifuriza umwaka mwiza umukuru w'igihugu n'abarundi bose, be no gukeza umukuru w'igihugu kungene ari imboneza idasanzwe uvyerekeye guteza imbere urwaruka biciye muri wa mugambi w'urwaruka amahoro n'umutekano asanzwe yaratorewe mu shirahamwe y'ubumwe bwa Afrika ko yobera imboneza. Yamukeje kandi no ku bikorwa vyinshi ariko ararangura mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, aho mbere nawe yaciye ashikiriza ivyo shirahamwe ririko rirashigikira n'ihangiro bihaye yo kubandanya baherekeza Uburundi kugira ngo buze bushike kuri yambona kazoza y'ibihumbi 2040 be n'ibihumbi 2060. Mu bikorwa bashize imbere cane cane harimwo ivyo gukarishiza ubwenge no kurondera abahinga bafasha mu gutunganya imigambi y'iterambere na cane cane bafasha ibiro vy'umukuru w'igihugu igisata gisanzwe kijejwe ivyigwa n'iterambere BESD, eka no mu gisata c'ubuhinga bwa none, igisata bwo gutanga iby'inyubako, ibikoresho n'ibindi bisata ngirakamaro bizoshobora guteza imbere iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yanejejwe n'uwo mubonano, aho mbere yanamenyesheje yuko vuba cane agiye gutunganya inama ihuza abasanzwe bashikira leta kugira ngo abashikirize imbona kazoza bashobore kubona imigambi mikuru yashizwe imbere kugira ngo nabo batunganye ibikorwa vyabo batumbereza ku ntumbero igihugu cashize imbere no ku migambi mikuru yashizwe imbere. Uwo mushitsi kandi yaboneyeho n'akaryo ko gushima no gukeza umukuru w'igihugu ku bikorwa yaranguye arongoye ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bashigikire igihugu ca Kongo kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi umuyobozi mukuru asanzwe yakurikirana ivy'iterambere y'imigenderanire mu Bubiligi, aho nawe nyene yaboniyeho akaryo ko kugaruka ku migenderanire isanzwe ihari hagati y'Ububiligi n'u Burundi, imigenderanire nayo nyene ihagaze ku bikorwa vy'iterambere ico gihugu gishigikira mu Burundi. Kabaye akaryo ko gukeza umukuru w'igihugu n'abarundi bose kukungene abarundi bafashe ya mbere kugira ngo bateze imbere igihugu c'u Burundi, aho yashimye ivyo yiboneye hano, aho abona ko abene igihugu bose bari ku kivi. Yaboneyeho akaryo kandi ko gushimangira ku migambi mikuru igihugu c'Ububiligi kiriko kirarangura mu Burundi mu ntumbero yo gushikira Burundi kugira bushike ku iterambere mu bisata bitandukanye, cane cane igisata c'amagara y'abantu, aho mbere ejo hahise barayibuguruye ivuriro rishasha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'indero n'ibindi bisata bisanzwe biteza imbere vyorohereza n'ubuzima bw'abene gihugu. Kabaye n'akaryo kandi ko kurabira hamwe kuvyerekeye akarere, aho bagarutse cane cane ku kibazo c'amahoro n'umutekano cane cane mu buseruko bwa Kongo, eka no ku migambi y'iterambere iriko irategurwa ku rwego rw'akarere, aho twavuga nk'ibarabara y'indarayi izohuza igihugu ca Tanzania, Kongo n'u Burundi n'iyindi migambi izoshobora gutuma akarere kiteza imbere. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneyeho akaryo nawe nyene ko gushima ingene ico gihugu kiriko kirashigikira Uburundi no kubasaba kugira ngo bagire gwabo nabo nyene imbona kazoza mu migambi itandukanye, nabo nyene bashigikire imigambi mikuru yashizwe imbere biciye mu mbona kazoza y'u Burundi bwishira ukizana mu 2040 kandi Uburundi buteye imbere mu 2060, na cane cane ko ibizoshikana Uburundi ku iterambere rirama vyose bihari, aho twovuga dufise amahirwe menshi mu gisata c'uburimyi, dufise ubutare bwinshi, eka n'abarundi bafise umwete wo gukora ibikorwa bitandukanye.